Isaac TV. Oh. Ijoro rikeye Alvin Smith canke Lavage original bamwe basanzwe banamwita cocaine yarayafashwe n'igipolisi ku makuru twakuye kuri stati yiwe warashima agifatwa nyene yaciye postinga kuri stati yiwe avuga ati yandika amajambo akurikira ati barafashe abapolisi bantwaye kuri beseri bureau numero 14 mumbuze mumenye iyo bamfungiye. So iyi ni post yiwe yashoboye gupostinga kuri stati yiwe ya WhatsApp aho ino stati yatembereye cyane kuri mbuga zitandukanye, ariko bamwe bavuga ati Alvin kugira posting avuga ibi bintu kumbura ashobora kuba ari bya bindi byiwiwe like amakiki canke ibiki, bamwe niko babisigura kuko ino nkuru iko yatembera n'abagiye n'abafans benshi b'umuziki w'u Burundi, bamwe n'ibikorwa bamwe bakunda ibikorwa vya Alvin Smith as Isaac. Wowe nka Isaac TV please turasaba yuko udutoreza no makuru utubwire ukuri kwayo. So ndayacengetere mu ndani ndarondera ukuri kwayo kugira menye vyose ingene bimeze. So nivyo ku munsi wejo nyene twace dusimbira kuri BCA aho asanzwe afungi aho yari atwawe n'igipolisi kuko bamufatiye nyene mwibarabara aho yari ko atembera nyene mu aravuye mu mirimo yiwe misi yose, babaramuhagaritse ambwira ati urukura rurendegwa n'igipolisi barashima hari umuntu yakwitwariye. Uyu muntu ninde? Tukishika hajya rero twasanze Alvin Smith hari masaha saa 11 neza ku munsi wejo aho twasanze ariko araburana mu biro nyene kandi mu mutekano ntangire kandi amerewe neza cyane. So ariko araburana ariko biboneka neza yuko ariko burana n'umudamu. Uno mudamu rero ndagerageza kutohoza kugira amenye ivyo ari byo. So sinashoboye kumenya vyose, kumbure ibindi tuzobimenya Imana nimufasha Alvin agasohoka neza canke akarekugwa n'igipolisi, ariko biboneka neza yuko ari umuntu yari yamwitwariye. Amakuru rero nabagije abantu begereye ico begereye Alvin canke begereye bari bamwegereye ico gihe bamufata, barashoboye kutubwira yuko Alvin yafashwe mu ntumbero y'amatohoza, warashima yafashwe kugira igipolisi baranye gitohoza ibintu byari maze imisi bimuvugwa ko kujanye umwigeme bahoze bakundana like ibintu nk'ivyo. So ni ibintu nk'ivyo vya famille tutaramenya exactement ukuri kwavyo. Je navyumvise mu gifungo ariko kumbure bimwe warashima ndaramaze no kuvyumva neza, ariko nta kuri canke nta kintu na kimwe cyo tuma ndabivuga kuri media kuko na kuri kwinshi ndabifise ko mpaka turonye amajambo avuye kuri Alvin wenyene. So Alvin ni yashaka kubivuga zobivuga, nadashaka kubivuga n'uburenganzira bwiwe, ariko icyo twamuye twebwe nuko Alvin amaze gufatwa n'igipolisi yaratwaye kuri bese nivyo arasamba aho ariko asamba n'uwo muntu yamuburanyije aho yari umuntu w'umumama amwagiriza umwigeme wiwe. So bishobora kuba ari ibintu nk'ivyo ariko tutaramenya neza exactement. So twaragerageje gutohoza kushaka kumenya Alvin yaravuye mu wiki. So amakuru twari dufite nuko Alvin yarahejeje exactement gukora ikiganiro. Amakuru dufise nuko yarahejeje gukorana ikiganiro na Landry Promoter muri televiziyo yiwe. So aje gukorana ikiganiro na Alvin aje gukorana na Landry ariko arataha niho baciye bamuhagarika bambwira ati urahamagaza igipolisi hari ibintu ushaka kubazwa ibintu nk'ivyo. So mu mutekano ntangire bamutwaye neza kuko nta kuvuga ati ngo hari imipingu bamushize ko canke bamutwara nabi. So bamutwaye neza kugira aje yisigure. Amakuru rero mu masaha 3 mu masaha 2 ijoro twaje turonka nuko telefone twaje turonka ati Alvin baramufunze araye mu gasho. Biboneka neza yuko ivyo yasambye canke ingera ariko ariregura ku ipolisi ntivyafashe canke ibirego vyiwe ntivyafashe. Bambwira ati tuzosubira kesi yawe canke urubanza rwawe tuzobana tugumviriza. So gushika kuno mwanya rero tubabwira tubamenyesha yuko Alvin Smith afungiwe mu biro canke muri BCA niyo afungiwe. Abashaka kuja kumuramutsa, abashaka kuja kumuraba kumuha poro, nashima ko bashaka kumenya ino nkuru iramvuye barashaka kuja kumuraba nukuri birarekuriwe kuko murazi neza yuko umuntu wese afunzwe arafise uburenganzira bwo kuza kurabagwa n'abagenzi inshuti abantu batandukanye. So aya makuru niyo dufise gushika kuno mwanya yuko Alvin arafunzwe of course, ariko ino nkuru tuzobana tubibatoreza tumenye mbega abantu bamwitwariye ni bande, ho babiko bamwitwarira kubera iki gushikaho bamufunga kuko murazi neza yuko bamaze kugufunga urubanza rurabandanya uburana urondera bakuvugira niba ibintu bitandukanye
banirondera bakuvugira. So reka ndabibutse yuko nibire akabanga abame mu artiste kumbe batabizi yuko abartiste ni byiza yuko mugira abavoka, ni byiza yuko mugira abantu babavugira. Ibindi bihugu biteye imbere turabizi, usanga ariho umuririmbyi wese management ibifise abavoka bari charge no bari charge no kurikirana ibikorwa by'abarinzi babo mu gihe bakoze amakosa soit y'ubuzima busanzwe, soit mu ndirimbo zabo, soit ibintu nk'ivyo. Abavoka nibo baje imbere bakavugira abaririmbyi abartiste. Reka ndabibutse yuko Alvin aheruka gusohora indirimbo yiwe nshasha atanu munsi wari bwahere iri kuri YouTube gushaka kuri umwanya yarifise igiheno neje ndayikoze kiri kuma indirimbo yiwe iri kuma views ya gera ku 10,000 Muhama. Iyo ndirimbo bamwe rero bakibimva rate batucyumva yuko Alvin yafashe bamwe batangura gusimbira kujya ndirimbo ati kumbure ishobora kuba ari amakosa yakoze muri ya ndirimbo Muhama aheruka gusohora cyangwa ari amakosa Alvin yakoze kugira or sivyo sindirimbo yiwe imeze neza cyane ndi mu gihe cyane. Muhama ari kuri channel yiwe yasohotse ejo agisoranye n'urumva cyahura n'ingorane zidasanzwe aho gushaka nk'umunya yarafunzwe. Rero icyo ndavuga yuko abartiste menyere kurondera abavoka. So arono yuko Alvin icyo ntaramenya nuko Alvin ashobora kuba afise umwavoka agiye gukurikirana runo rubanza rwiwe cyangwa ashobora kuba azovyikurikiranira cyangwa n'umuryango uzobimufashamo cyangwa nabagenzi azobimufashamo ntavyo turamenya. Tugerageje rero kurondera manager wa Ihuro TV onashima kuko nabo nyene nabantu baba bari hafi cyane ya Alvin, murabizi ko babakinana muri seri Bisangamana. So naragerageje kumurondera kugira atuhe umuco nawe atubwira ati reka ngira ngende sana wara maranda kewa yara muhamba ne kumayi mugo byose nazigiye muri Chine jewe nuruhame ndarutera homo. Naramaze kubona wowe nta kindi kintu kiri mu muti wawe uretse gusohoka no kugana mu birori n'abagenzi biwawe. Uri umugabo w'imbwa. Je namwe nkishano Imiso sida gusabye amahera ntawe ufise nawe. Gisize kigabe ngene kimeze jewe. Ego pe. Kumana nawe. Ndabaramukije zangorane tumazemo imyaka myinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura twazitoreye umuti. Turi agence immobilière Buja Connection. Nifuza amazu yo gupanga, nifuza amazu yo kugura canke kugurisha, nifuza amaparcelle yo kugura canke kugurisha, nifuza amameza de passage ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Agence immobilière Buja Connection turi hano ku bwanyu, turabibafashamo. Dukorera mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri Galerie La Perle, bureau numéro 19. Dukorera no ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram. Ni Buja Connection. Canke murashobora kutwakura kuri numero 71 000 257. Nasubiramo 71 00 257. Agence immobilière turabahaye ikaze. Narakimwe ntiharagera kugira ica bivuze ko kuko runo rubanza bacaruraba neza baracakurikirana nihagera kubivuga cyangwa nihagera kuvuga kubijanye n'uru rubanza bazogira ico bashikirije, ariko kuri no mwanya nta nakimwe bararekurirwa kuvuga ku ma réseaux sociaux cyangwa ku binyamakuru. So kushaka no mwanya rero amakuru Isaac TV dufise nuko Alvin Smith arafunzwe nko twebabwiye. Reka tubone tumusengera, reka tubone tumwifuriza yuko yorekugwa kugira abagaruki kandi abananye mu bikorwa by'umurazi yuko Alvin Smith ari umwe mu ba jeune novuga yuko bakora neza cyane, wanashimana mu ba star dufise mu Burundi baryosha game cyane. Ugerageje kuraba amafilm akinara twenza ivyo akora ama interview baryoshe, araryosha ikiyago, araryosha mu mibereho ya misi yose. N'umuntu baramuzi yuko ari umuntu aryosha ikiyago, numujena kirebutse cyane, umuntu mu byo akora byose urabona ko abishira mu mwete udasanzwe. So reka tubane tumusengera twese tuje ku mavi tumusengere kugira Alvin Smith arekugwe hama ibikorwa bye bananye neza. So in Isaac TV twashaka yuko tubazanira ino nkuru iramvuye, tubabwire icyatumye kumbure Alvin afungwa rikiramenyekana neza, ariko gushaka no mweje tuzi nuko n'umumama yamwitwari Alvin tutaramenye umumama yamwitwari kubera iki canke hari ibiki biko birabandanya hagati y'umumama na Alvin Smith. Reka rero tubananye ndabasaba yuko banayo kurikirana Isaac TV kugira tuzomenye inkuru iramvuye yino nkuru ya Alvin Smith. My name is Isaac Classic, ariko ndabatumira kandi yuko mbananya mukurikirana indirimbo yiwe kuri channel ya YouTube ya indirimbo ya Muhama, indirimbo ifise amasanamu meza, video nziza, itambika karimbo ka bien cyane. So mwama fisana muko mubona ngaha indirimbo ya
Muhama. So ndabasaba yuko mwese rero mujya ngaho kuri channel ya YouTube ngire subscribe muirabe cyane wanashima mubane musengera kugira byose gene neza cyane ni yasoka azotuzanira ibindi bikorwa bishushe. My name is Isaac Classic. Reka ndabashimire mwese mwaduhaye ugutwi kwanyu kugira mbane mukurikana Isaac TV. Ani uzosanga amakuru yose atomoye avuga ibiri vrai ibyo tuba twitohoreje twenyene kugira tubashikirize amakuru avugwa ku ba artiste bacu ku star bacu. Ini Isaac TV Lokinene. Bye. Isaac TV. Oh.